kaze turabandanya y'akatekisimu yacu ndizera ko birabafasha aho muko murabiganirira mu miryango mu mugwe bagenzi babiri canke batatu. Ikibazo ca kane gice gitangura kuvuga ati mbega imana ni iki, canke mu yandi majambo mbega iyo Bibiliya kuvuze yuko ivyanditswe vyigisha mu buryo nyamukuru ivyo umuntu akeneye kwizera byose ku Mana, none Bibiliya ivuga ko imana ari iki? Ikibazo ca kane, imana ni iki? Inyishu ni imana ni mpwemu ihoraho ibihe byose idahinduka, muri kameremere kayo, mu bwenge, mu bushobozi, mu kwera, mu kugororoka, mu kugira neza hamwe no mu kuri. Mbega imana ni iki? Imana ni mpwemu ihoraho y'ibihe byose idahinduka, mu kameremere kayo, mu karangamutima kayo, mu bwenge, mu bushobozi, mu kwera, mu kugororoka, mu kugira neza hamwe no mu kuri. Hano niyumvira yuko tugerageje kuraba iyi nyishu y'ikibazo mbega imana ni iki, tumera nk'abatangura kubona kumenga uburangamutima bw'imana. Tugerageje kuraba iyi nyishu gusa dushobora kubucapa mu migwi ibiri ikomeye. Nico imana iri mu buryo idasa na gatoyi n'ikindi kiremwa cose, kandi itaba igamije gusangira uko isa n'ikindi kiremwa cose. Ico ibindi biremwa byose bishobora gukora ni gushobora kuvuga tuti wewe uri imana, natwe turi ivyaremwe gusa, tugatangarira uko kuntu imeze kandi itagamije gusangira natwe. Hari inyigisho nyinshi zimera nk'izivanga kameremere k'umuntu n'akimana, n'inyigisho zitiranya imana n'umuntu, ariko muri ino nyisho turabona hari amajambo makeyi atwereka yuko imana ari imana yisa. Nk'akarero, imana ni mpwemu, ubwa kabiri iri infini, ubwa gatatu iri eternel, ubwa kane iri immuable canke ntihinduka. Nk'akarero, tutaraja mu burangamutima buri munsi bw'ubwenge, ubushobozi, ukwera, kugororoka, kugira neza hamwe n'ukuri, dusanga hejuru gace ka mbere kino nyisho katwereka imana mu burangamutima itigera isangira n'umuntu n'umwe. Imana ni mpwemu, twebwe turafise impwemu ariko ntituri mpwemu, kandi naho abamarayika nabo nyari mpwemu, imana ni mpwemu itaremwe. Izindi mpwemu zose zararemwe, kandi izindi mpwemu zose ziriho kugira ngo zikorere iyo mana ariyo mpwemu itunganye rwose. Ni mpwemu kandi iri infini, l'infinité canke l'immensité de Dieu, l'éternité de Dieu. Imana iri éternelle kandi iri immuable. Dusanga ubwo burangamutima buyishira ku ruhande mu buryo bw'umwihariko, ariko dusanga hari ubundi burangamutima bumera nk'ubutubwira buti iyi mana imeze gutya. Iyi mana naho yitandukanije n'ivyo yaremye mu buryo bw'umwihariko, kandi idashobora gusangira n'abantu, kubiri immuable, kubiri infini, kubiri éternel, cyangwa kubiri omniprésent. Ko hari uburangamutima butandukanye buyishira ku ruhande, kandi itabigamije yuko ibindi vyaremwe bikonvwata canke vyifuza gushushanywa nayo muri ubwo burangamutima, kubera nivyo mu buryo bw'umwihariko biyishira ku ruhande. Imana kuko irashobora kubaho infinite zibiri, infinite ntashobora kubaho umunyabushobozi bwose, tuza kuraba ingene ubushobozi bushobora gusangirwa n'imana, ariko gushobora vyose ni imana yonyene ibishoboye. Twaba tubira ku kibazo ca gatanu, mbega twaba dufise ibirenze imana imwe, twaba tuvyishura mu mwanya. Ariko hano ikintu gikomeye ni kuraba ingene imana yitandukanije natwe mu burangamutima burishira ku ruhande, kandi itabigamije gusangira natwe, ariko kandi imana yifuza gusangira natwe bimwe mu bigize uburangamutima bwayo, nk'ubwenge, nk'ubushobozi, nk'ukwera, nk'ugororoka, canke kugira neza, canke ukuri. Ibi ni ibintu isangira natwe, ariko naho isangira natwe bino bintu naho nyine biguma vyitandukanije rwose. Imana iguma yitandukanije rwose no muri bino bintu, kubera yoyo ibifise ku rugezo rwa mbere rutunganye, kandi ababifise bose baba bihawe, ariko yoyo niyo bwenge, niyo kugororoka. Ivyo ifise vyose ibifise mu karangamutima k'iciri, kandi ntiyigeze bihabwa. Abasigaye bose barabihabwa, kandi ivyo ifise vyose nk'ubwenge, ubushobozi, ukwera, kugororoka, kugira neza, ukuri, ibifise mu buryo bwa mbere butunganye, bitigera ibisangira n'undi muntu. Nivyo twita rero les attributs communicables et les attributs incommunicables de Dieu. Birabereye guhesha Imana icubahiro no kuyishima kuciri mu buryo bwitandukanije n'ibindi biremwa vyayo vyose. Ikibazo ca gatanu ariho turangiriza ko ngo mbega twaba dufise imana zirenze imwe? Mbega twaba dufise imana zirenze imwe? Iki cegeranyo gica kiduhereza inyishu giti oya, dufise imana imwe rudende, imana nzima kandi y'ukuri.
mwibuke gusubira mu Cyagezo 6:4 aho barahabwira abisirayeli yuko ari we Mana imwe kandi Imana imwe rudende. Niko ndavuga mu kanya yuko tudashobora kuronka imana zibiri ziri omnipotent, naho Imana isangira ubushobozi n'abana b'abantu kugira ngo bashoboze gushitsa ubugombe bwayo cyangwa gukora ibikorwa kanaka yabatumye, ariko niyo yonyine iri omnipotent. Kandi n'ubwenge bwacu buratubwira ko adashobora kubaho deux omnipotent ntibikunda, cyangwa Imana iri infini muri kakarangamutima kayo idasangira n'abandi, ariko kandi ubwenge butubwira yuko Imana idashobora kuba iri infini ngo habe ikindi kintu kandi kiri infini. Dusanga Imana rero yitandukanije n'ibindi bintu byose mu buryo ariyo yonyine Mana, ibisigaye byose biri mu mugwi umwe, nayo iri mu wundi mugwi yonyine yisangije. Ni byiza ko amadutahura yuko Imana iri mu mugwi, iri muri classe yonyine yisangije, ibisigaye byose biri muri classe yindi y'ivyaremwe. Ariko kandi iyi nyishu y'abapirite ivuga ngo ni Imana imwe rudende, baca bongera ko ngo ni Imana nzima kandi y'ukuri. Ikindi kintu gikomeye rwose cyane cyo gutsindagira, kubera iyi Imana imeze gutya anye ni nzima kandi ni y'ukuri. Ni nzima kuko si icyumviro, si concept, ni Imana nzima, ni Imana y'ukuri, iri réelle, iri authentique. Ibi bitwemeza yuko Imana atari icyumviro statique kiri ahantu, ariko ni Imana ifise ubuzima kandi niyitanga ubuzima. Ni Imana iriho, si ikintu kigendagenda gusa mu vyumviro vy'abantu, ariko ni Imana y'ukuri. Nije mu migendanire natwe iza nk'Imana nyene nzima iriho. Abantu batari bake baramaze ku experiment yuko Imana atari icyumviro, atari idini, ariko ari Imana nzima. Kubona ibakoze kuganira nabo, mu kubana nabo, kandi umunsi uzodutwara tubana nayo kuburyo tuyibona n'Imana nzima kandi n'Imana y'ukuri. Si ibintu nk'uko abahinga bamwe betudia ingene amadini avuka mu mico itandukanye. Imana si ibintu abantu bagerageje kwibwira kugira ngo batunganye neza imibereho yabo hano ku isi. Oya, Imana ni Imana y'ukuri kandi ni Imana nzima. Hari ibishinga ntayo bitandukanye vyerekana yuko Imana iza mu migendanire hamwe natwe, igahura natwe nk'Imana, tukayimenya nk'Imana, tukaganira nayo nk'Imana, kandi umunsi umwe tuzobana nayo nk'Imana. Reka tuyihimbaze, tuyiheshe icubahiro, kuko atawuhanye nayo. Kandi iyo Mana kandi ihambaye gutyo ni Imana nzima kandi ni Imana y'ukuri. Iyo abantu bariko barasenga ati Mana bakayihamagara, niba bariko baragerageza kwiyuzuza ibigumbagumba kugira ngo bumve ko ari ikintu kibarengeye gusa. Si icyumviro umuntu yagerageje kwiremera kugira ngo yumve ko aronka ikintu kimufasha mu bintu bimusumba inkomezi kandi bimunaniye gukemura, acarema icyumviro c'Imana. Oya, ni Imana nzima kandi ni Imana y'ukuri. Mbega hari Imana zirenze imwe? Oya, dufise Imana imwe rudende, Imana nzima kandi y'ukuri. No musi tubaza ikibazo, mbega hari abapersona bangahe mu bumana? Iki si ikibazo gitoyi, kubera naho Bibiliya ari religion monotheiste ngo dukunda kuvyita, yigisha ukubaho kw'Imana imwe rudende. Ariko iyi monothéisme biblique, iyi monothéisme chrétien, c'est un monothéisme trinitaire. Ni Imana imwe mugabo y'ubutatu. Naho bikunda kutugora, iki kintu kirakomeye, kubera ntidushobora kugira igicapo c'Imana ca kindi coroshe kwinjiza mu bwenge. Ndabizi yuko la monothéisme nk'uko Islamu yigisha y'Imana imwe, hanyuma abasigaye bose bakaba batumwa naho barabatumwa badasanzwe nka Yesu Kristo, mugabo Imana ikaba ari imwe rudende, vyoroshe kwinjiza mu mutwe. Kandi ku ruhande rumwe twese turemeza ko Imana ari imwe rudende, ariko sinifuza kugira igicapo c'Imana gitandukanye n'ingene yihishura muri Bibiliya. Iyo usomye Bibiliya birakugora gushobora gufata iyo monothéisme iri strict gutyo onye y'Imana imwe, ibisigaye vyose bikitwa ibinyabushobozi ikoresha, nk'uko batemanije bavuga ati Yesu Kristo ni caremwe ca mbere c'Imana yakoresheje mu kurema ibindi bintu byose bisigaye. Ivyo bintu byose, izo gymnastique kugira ngo ubwenge bwacu bworohe gutahura Imana. Ariko Imana ingene yishura mu Bibiliya dusanga ari Imana yishura mutatu. Hariyo ibintu bitari bikeyi dushoka tubona muri Bibiliya, tubona Imana ari imwe. Twamaze kubona ibintu bitari bikeyi itwereka ko Imana ari imwe, ariko kandi tukabona iyo Mana umenga iriko iraduhishurira ko ukubaho kwayo ari ukubaho k'ubutatu. Tugasanga Yesu Kristo avugwa muri Bibiliya ntidushobora kumwita umuvugishwa asanzwe, ntidushobora kumwita gusa umuntu yakoze ibintu bidasanzwe. Dusanga afise akarangamutima k'ubumana,
twaraba mpwemuyera tugasanga si inkomezi gusa z'Imana, si attribut y'Imana, ahubwo tuvuga ngo ni umuntu mugabo afise personalite, ukubaho kumushira ku ruhande, kandi tugasanga ni n'Imana mu karangamutima. Niyo mpamvu inyishu ku kibazo mbega hari abaperesona bangahe mu Mana, inyishu ni hari abaperesona batatu, Data, Mwana, Mpwemuyera, kandi abo uko ari batatu ni Imana imwe. Apana bagize Imana imwe nkaho umenga imwe n'agace gace ubuteranje buhinduka Imana imwe, ahubwo abo batatu ni Imana imwe, basangiye akaranga, banganya ubushobozi n'ubwiza. Ndasubiyemo, mbega hari abaperesona bangahe mu Mana? Hari abaperesona batatu, Data, Mwana, Mpwemuyera, kandi abo batatu ni Imana imwe, basangiye akaranga canke basangiye kamemere k'ubumana, banganya ubushobozi n'ubwiza. Iyi niyo nyishu ya Bibiliya ku bijanye n'ingene Imana ari Imana imwe mu butatu, apana ari Imana imwe igizwe n'abantu batatu bose bagiye hamwe baca bagira Imana imwe. Oya, ahubwo igizwe n'abaperesona batatu, kandi umuperesona umwe wese ni Imana, kandi dufise Imana zitatu, dufise Imana imwe. Ni vyangombwa cane tuzotahura igituma Mpwemuyera dukwiye kumwakira nk'Imana kandi nk'umuperesona yisangije ingene ari Imana kugira akaba umuperesona. Iyo tuvuze umuperesona rero turashobora kuvuga yuko Yesu Kristo canke Data canke Mpwemuyera, naho basangiye akamemere k'Imana nk'Imana imwe, umwe wese muri bo ni umuperesona atandukanye n'uwundi. Nasubiyemo, abaperesona baratandukanye, bari distinct, ariko abo baperesona uko ari batatu basangiye la même substance, basangiye akaranga kamwe k'ubumana, batarinze kuba Imana zitatu. Uku niko kwizera kwa Gikristo kubijanye n'ubutatu canke n'abaperesona bagize ubumana. Nimutinye mwabushobote mwe kuko so mu ijuru imuhimbara kubaho bwanyu. Yemye bushobote ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwanyu.